agashi kaze mu gikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Wesha nyarukiriza amasaha y'akazi aranjanye ndabye hirya uca widomekera itabwe tangura gukwega imyotsi abamekanisha Kanyana kundengana utambugishije Sina kubonye kenge ndeka kwigiye mbega inga kuri garage reka nawe kubaza ibyo ubona sha ndamusa neza rero kenge ndekura nani sunugira wewe Kanyana nibiki kunyikura mbega igako wewe wijanye he basi subiza igapanje nigire ku isoko Kanyana banzo ndamutse neza kandi urazi ibyo nkunda kenge twubahane mpezi igapanje sinaje gutumwa hano kuri garage wamubeshiwe je nakubeshiye Kanyana nyene kutubwira no mwibara nawe urabizi kubera mpezi igapo yanje reka shaka Kanyana tubanze tuganirikije nawe ndaze gushavujeshe zokugurira ya telefone nuko ndakurahiye none ko waruzi kutarayigura kijya gihe wambeshe yiki nara mahera nari bwaro sha narakubonye sheri none we ntuzi kubigora bigora abagabo ariko ntabyo basheri ngaho mpezi igapanje nigire ku isoko reke ku ntebe je ntuzosubire no kumvugisha kengera urumva Kanyana reka basi ndakubwire sivyo umbwire iki ni waba ku isoko uraza harya ku magazine y'amatelefone urumva ubura caguriye nzo kugurira narayihevye urayigumya n'ukuri yashashe iyo ushaka uyimpa ari kuri mujya musi nyene mve baje n'ukuri urahaca ndabigusabye ndagusabye n'ukuri Kanyana urahaca ucuza umbwira yigugwa n'ukuri we nta noma kandi umenga ivyo nkubwira ntuvyumva kidegihe wari wamfasha nk'akarofasha Kanyana reka kwishofa rero ndiko nonose no kunkorako ntusubisha kujura nyiyambura abantu babona kuno kuntesha agaciro izo ni sano mani none wari wabigiriye iki wewe so watangoye kuntesha agaciro bijya byabaye nibisanzwe shiri nibisanzwe hajya wanyeretse ko nkunda Kanyana reka ko nkwako rero emwe nawe aranyetse ko nkunda kandi merci nukuri ndagukumira ubonye ngo mamaramara umenga abantu bose barazi ibyo twagize we kauka rega hajya nuko ryari ryambeshe nuko utari ubimenyereye wallahi ico nzi co nuko ryari ryambere kandi ryari n'ryanyuma je ntuzusubire kungora kengeye sha nta utanga rimwe nk'umurozi ntabwo ryo bari shano kengeye ko butanguye mpezi gapo yanje cyamvuga ikindi uyifatiye nuko nta ndaguha tutayazi batigere mere hatwe kubimenya aho nkubu naye kugikwiga hehe gakengeye Kanyana mbwira yatwe kubimenya gute nyagiye abona yaje pana nambaye yuzuye ko amaraso aho kengeye kidege ngo ucikimikanise guma kitiraye kaca gitwenga ubwo nikiko kirumva ibyo tuko turavugana ko rungu nago kandi usanga kiko kirasuma urusaku wesha we naguhaye akazi ko kuncungisha ijisho we nyarukiriza moto yanje nigere ku kazi bana wari bashinzwe n'ubusa niyo gapo yanje rero kengera ingende gasinaje kugira ngaho tubanze dutere inkuru shaka nyatwaherukana kera ndazi no yiguha ubuca wiruka wewe kandi uragora nakenge none reka kugora umusheri wanje hano ubona kuri kurantevye basi nabona nagutebeje sinca ndakujana n'imoto Kanyana ariko nizere ko ubu bwabwoba bwahetse bijya bingire rero ngo ubwoba buhere none si bisanzwe si uca umenya co ico akijije nico wishe none Kanyana ugimbwire yuko utigeze uryoherwa kandi kiratwengaho kitagira n'umutima abasha we nutsko navuye amaso menshi none amaraso ntiyazosubira yandi gasheri sinakubwiye ngo ndakwereka ingene adasubira kuvuka byaha nawe urambanira kwe warampenze kandi yo nza kubimenya sinari kwemera n'ukuri kubera iki gasheri abahungu muri n'amayeri kwe sha uzosubira erega Kanyana ndagukunda n'ubu ntudusubire kugira isoni vy'uko uje kuri rendezvous nk'ijya n'ukuri nibisanzwe je ngaruka iwawe kengera uzoca uvuga ko mwene ndege ata muntu ndimo mama wanje ko watanguye kugira n'amataye nzogukira ndagufinze cyabitumye yacumbeshera nukuri kw'Imana usiko nawe arangana nukuri kuva tugize kajya kantu mbona hari ikintu cyahindutse kabisa cyiyongereyeko hamwe wogaruka hoho nuko nicyo gihere kibyingiye mu maso cyo cagikira kikayonga pipi ntabwo shaka iranyishe urazi nyene kingi nakazi kawe hamwe utogaruka
ibyo bihere bizokuzura mu maso ngaho uzobura n'iyuca washa nawe wogira gute sinosubira kwemera oya sha ukuntu wamakije nyene ehe none okapo kuyishikura iyo icyo bari kuva ngo ni jewe Kanyana rindira gato hagarara ehe basi rindira gira heze ndaguhe lift mbesha atazala kusikabonyeka kenshi ubunze kuki ndeka shani inywere kano gacupa nguriye wewe ntuzi ko nsigaye ndi mugore mugabo mbanza kuzinduka ndateka Nikura twenga none kumengo warushe ubinda kubona ugenda gucura Rusiya bitarenze no muhusi jewe tazaro ntsindwa n'umugore basha wewe mwishwanje ntotuma nemera ngaturika hako nja kumutakambira ngo agaruke basha nawe yosha guhana na Rujongo wibaza ngo usubira kumuvugana nanje ico nico nanka ngiye kumucura yo hava yibaza ngo arahambaye urihagarara ko mugabo wemera ry'umutima menye ni wumva imbeho kurembeje naho urondera ubundi burengete guri ifisi umva umugabo nawe baje ivyo nivyo wagiyemo none nkongoreza umugabo wibaza ngo sindayizi pi wanje si ico nico kiri hava kigutuma wiruka kumuzana mbabajwe n'ibikogwa na ivyo vyovyo ababikeneye ni benshi hani burisho sinobura uwo duhuza ubwayo ivyo nyene nukumwereka gaterewe umugore wenyine ari ngahi burisho none mugabo gamatafu turetse n'ibyo kwihagararako abagore bakora byinshi mwishwanje erega uburuhe buri mukunyi cya mugabo sha abagore baragowe kwe vuga buhoro wabwo ntagira ukumva nanje navuze buhoro turongoye tubatuzanye umukozi tudahemba nanje ntiworaba urugo rwasivye kari hahora hayagayaga kafiyona nako ntikaronka n'umwanya wo kuhakubura ukamukura mu ishuri hari amashuri y'umukobwa ntakwiye eka n'ubundi Rusiya atagarutse ndohava ndamukurayo jewe ibyo kwirirwa ku mashiga nukuri ntavyo ngishobora wa mugabo wowe ukunda kumva uruhavuja kumucura oya utanguye kubura gatana amezi abiri arahera ahorema nakubwiye ko hakonza na Rusiya ndotuma ninjiza uwundi eka noneho ndabizi ntawe urogumayo harya febo naho mugaburira hariho ingingo atamushikira ko mugabo munana nawe yomufashije yibera mu giti bankazandukizi yohirahira kamuraba febo yomuhamba bona nimushika urazi ko adafyina urya febo ameze nka mawe burya dawe ntiyapfa kumugira ivyo yishakiye abagore bakubiswe n'abagabo bose niwe yababuranira nivyo bari basigaye bamwita ngo ni porokire ubira Imana ashaka atakiriho Rusiya ntumukorako reka sha akoranye na febo umva ntociye mbimbwa y'umugabo Parudo uje niwe nariko ndaronde mvuye muhiri wawe ndakubura none usemerera ntiwokwegera ngaho ukambarira mbega basha abana bubu babaye gute wesha uwo yagutumye kubwira ngubwira bajya kabari bose oya ahubwo nashaka Paparudo aze ndamubwire twiherereye ego banza wicare ngaha ndagusomye ndabona ko imitsi yaranze ibyo ushaka kumbwira twiherereye byo nibiki ngira ni Rusiya mugutumye ko mugabo banza mwumvirize ntiwogira abantu bitumvise oya si Rusiya ahubwo ni kwishure ba muntu prefagere by'indero ngo arakeneye ko mubonana jewe tazaro ico kintu gituma perefa ndondera n'igikigabasha none gatazaro hagari ku mutima ugira hari kiba kuronderera usanga ari bimwe bya bwabushimwe wa muhungu wawe yamatahana reka hasha amatafari kuvuga ibyo none gaji sawa wewe nibakubwiye ibyo ari ibyo oya ce bambwiye ngo nzokubwire ngo witabe gusa mbe bashi ico kintu kirinze gituma bampagurutsa n'igiki urakoze shashe mege mutore kubona waje kuturaba ahirungu ryara mu kutwica nibora soto uravuga ko ufise irungu n'abantu buzuye ngaha ku bitaro sha nawe uragenda wivuze ngira ngo uragwaye reka naho ntubangwaye sinzogera ntagwaye vuba ibyiyumviro mfise bituma n'abo bantu uvuga atabo mbona ha hewe nabonye na Ruberika yarakamvutse sinzi kweri ugira kujya niko yahora asa gasoto ihorere ujyara hatwe mugabo muganga ambariye ngo iyo duteba gatoya bashi unaje twari ko hano mbega wambariye ngo mwaje na ambulance gasoto sha mutore abantu badoheze ijya ambulance baragahoraho imyaka yose sha zijya ngo zirafasha mugabo
urabona iyo ujya mufaso no kwivura atayihamagara ubu tutaba tugandaye mukobwanje sha Soto hari n'umupfasoni dukorana hajya ku kazi ijya ambiranse yatabaye n'ukuri ngo yagira ngo hajya kwivurira ujya mupfasoro mukuru wahajya kwivurira nuko nyene nkenya sinogiye ntagiye kumushimira n'ukuri oya kumushimira wamushimira mugabo Soto n'ukuri yega yakoze ivyo yategereza gukora oya wesha yararengeje uraziga muto urazi ko yaciye amuherekeza nivyo gushika muhereza abaganga bo ngaha yo reka kubesha ubona amavuriro gasha yose yogera aronka abavyeyi nkabo hewe oya niwazi ko ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayora yego kweli urumva aho rero ga nta n'urumeya yatwatse intore baje hewe aho ndo ndakubwire rero ntituzi n'igene yasubiye inyuma nivyo nagomba ndamusimbane acadusezera atoremesha mu Imana ishimwe n'ikigongo cyinshi yari yabonye ko rubera kataca kibaye none gasha Soto ko mwajino ibyo gufungura muzobigenza gute reka mugabo habona ndanyariwe udufaranga nanifise twose turi mu guhera shano kuri birumvikana none ko nabo bagemuriye gasha batokoma bazi n'imisi yose mutegereza gutungwa n'ivyo mu restaurant hewe sinota ndaronka amafaranga yo kugura ibidukwiye urazi tukujya batanga ni dukeyi cyane twoduhaza reka sha Soto uramenya ko imfungurwa zigoye kandi n'abari abadandaza bategereza kunguka kandi abona ko biri kashaka inenga bikwiye kugira ngo aronke icyo yonse none gashaho uzobigenza gutega mwana wa mama abantu bo barakenye cyane nturonka naho wogura muri no misi ho ndacivugisha kuko nahora ntimbisha naho muganga yari yarambujije muganga yari akumujije kigasoto yarambuje ngo simbe imisigaro bereka wenyene ngaha n'umwana kuko atararemerana neza none gashaho Soto ukaba ufise ingorane zimeze gute ntumva murabo telefona akakuzanira icyo ukeneye nibumenye iyo mandoyesha kandi ntashobora gutuma uwundi oya ndazi ko abagabo tukaribwa n'akanyota utinyota yego ndabizi mugabo Soto niho burarwaje bigendeka n'ukuri ukamutuma akagusimbanira ku gacupa ukagakwega jewe sha mutora ikindi agishinga sayo mayoga nje kindi gashaki kuraje ishinga n'igiki kigutuma usiga abagwayi bawe ngaha ikindi agishinga ninge n'abana banje babayeho kandi batari kumwe yo kandi sine nakubwiye gasuke hanse kwamenyera kararira agahamagara na nyinasha ntiwumva gashamu tore ntiwumva kandi usanga ati narara ukunyene urumva tukaza kugenda muhungu ayo mbonye si bamenyera naga shaka tubazana ngaha bidashoboka ukubazana gusiba jewe mbabajwe n'ingene ngiye kubaho piyo namushikanje nibanya kijya pikipikira kandi ariyo shaho nifasha guca amafaranga na makeyi Soto kumba urusimba guca amahera none ni kubera iyo pikipiki bagire bayikwake agashi muheje gukurikira igikino agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mu mfunyapfunyo. Ico cyari gice cya 56 c'igikino agashi ca kabiri. Abifuza kubaza canke guterera ivyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7180 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 22 27 83 91. Agashi